ndabahaye mwiriwe mwese cyanke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi tugiye kubana ngaha kuri imbonesha kure igiye kurajya ibashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ni nshasha turabasaba ko mwashyonda sabone kugira ngo dukomeze tubashyikiriza amakuru atosoye turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru mashyaje nyuma yuko hari abasirikare b'u Burundi bamaze gutoroka igisirikare aho biri gutangazwa ko baba bagiye gushinga umuhari ugamije kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD burangajwe imbere na nyecyubahiro Evariste Ndayishimiye. Turarababwira ibiri ko biragenda byibonekeza nyuma yuko batorokeye Moscow bikaba bitazwi aho berekeje. Bamwe baravuga ko bamaze kujya gutangiza umuhari ndetse ufite n'imbaraga zikomeye kuko hari bamwe mu Barundi bashyigikiye ko haba impindura amatwara mu gihugu cy'u Burundi bashaka kubogoza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. ni muze turabire hamwe ibiri ko biragenda vyibonekeza kuri iyi ngingo kandi uyitukanda sabone cyangwa se subscribe kugira ngo dukomeze tubana no mu zindi ngingo zikomakomeye. Nguhaye ikaze mutama mupfasoni mushinga ntahe. Mu mateka y'igihugu cy'u Burundi igisirikare cyagize uruhara rudasanzwe mu mahinduka ya politike kiva mu makuba yihirikwa ry'ubutegetsi gushirwa mu ntambara zitari nke gushika no mu bikorwa by'uburikingirwa mu bihugu by'abarundi bitari bike. Nibitangaje kubona bishanye n'abasirikare bikama inkuru z'igihugu. Mu kwezi kwa Nyakanga 2025 haramenyekanye amakuru ndetse nibidasanzwe ku basirikare 8 b'u Burundi bari bararungitswe mu Burusiya mu myimenyerezo ya gisirikare baturutse igisagara cya Moscow. Iryo toroka ryabo ryabaye nk'ikimenyetso gikomeye cyuko umutima y'abasirikare b'u Burundi ari gutemera intambara bari bagiye kurungikwa mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, aho hari imirwano ikaze hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'umuhari w'izasarambwe. Ibi byavaye mu gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu masezerano y'ubufatanye na Kongo kuva mu mwaka wa 2025 aho abasirikare b'u Burundi barungikwa kurwanya umuhari bagiye bagirungikwa muri Masisi, Rucuru n'ahandi. Ariko nkuko vyemezwa n'abajenari bamwe bo mu gisirikare cy'u Burundi izo ntambara zigeze zironka akarusho ku gihugu atarokongera ndetse no kumena amaraso y'abanyagihugu. Abo basirikare b'u Burundi barungitswe mu bigo bikomeye vya gisirikare mu Burusiya kugira ngo baronswe bahabwe ubumenyi bukomakomeye. Hari abigaga ku ishuri ryitwa Rizan Gadi High Airborne Commander School, ni ishuri ryamamaye mu kwigisha imitwe yihariye force special hamwe n'imyimenyerezo y'abaparachutiste. Abasirikare b'u Burundi bagiye muri Air Asa Tactics ndetse na Special Reconnaissance hamwe n'ingene abantu binjira canke basoka mu kibanza cy'umwanzi ibizwi nka infiltration and exfiltration operation. Ni mu gihe abandi bagiye ku ishuri ryitwa Combined Army Academy of the Army Force of the Russia Federation. Ariho niho bigira amasomo y'uko bayobora ibitero bikomeye, gukoresha ibifaro blende, gukoresha imbunda ziremereye hamwe no gukoresha drone tactique. Hari bandi bari bararungitswe ku ishuri ryitwa Military Academy of Communication St. Petersburg. Abandi bagira inyigisho zijyanye no kubaka uburyo bw'itumanaho rya gisirikare Military Communication Systems, biga gukoresha encrypted radio transmission, uburyo bwa satellite hamwe no kwitwara mu bikorwa vy'intambara y'ukunyanga amakuru ibizwe nka electronic warfare. Hari abandi boherejwe Karsak Tank School, ni ishuri rihanitse mu kwigisha gukoresha ibifaru bikomeye nka tank 90mm. Abasirikare bagiye mu buryo bwo gutunganya muwava welfare, gukoresha uburyo bwa fire and movement tactics hamwe no gukorana mu buryo bwa unité blende combine.
iyo myimenyerezo yose yagenewe gutegura abo basirikare kugira ngo barungitswe mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu mpisho byari nko kubaha ubushobozi bwo kuzashobora kwihangira umuhari wabo uri ku rutonde rw'igiye kurwanya ubutegetsi. Gutoroka mu gihugu ciza kandi gifise amategeko akomeye nk'Uburusiya si ibintu byoroshye, ariko abo basirikare bakoresheje amayeri ya gisirikare y'ukuri bizwi nka phase de préparation bakoze reconnaissance des secrets, baratahura aho abanyeshuri b'abanyamahanga baba foyers des étudiants étrangers kugira ngo babeho nk'abasanzwe. Hari kandi byagiye bigaragaza nka phase de exclusion bakoresheje communication chiffre nka telegram ndetse na signal kugira ngo ntibafatwe n'ubutasi. Biravuga ko kandi bakoresheje technique de diversion, batatu barasigaye mu kigo kugira ngo bashe babandanya kwerekana ko bose bahari mu gihe abandi bari baramaze kwinjira mu gisagara cya Moscow. Hahise hakurikiraho poe de regroupement bahuriye hafi y'ikiraro cyitwa Krasnitsky Bridge i Moscow bambaye nk'abanyeshuri basanzwe. Bikaba rero bivuga ko hahise bakurikizaho phase de dissimulation bakoresheje impapuro z'inzira z'impimbano for identifier zikoreshwa n'imihari y'abarwanya ubutegetsi ifise amashirahamwe mpuzamakungu bashyigikiye. Ibi vyerekana ko gutoroka kwabo ari intambuko y'ubuhanga, ahubwo ko ari igikorwa cya special. Hari ibintu bikuru vyatumye abo basirikare batemera kurungikwa ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Impamvu ya mbere nuko bavuga ko intambara idafite akamaro ku gihugu cyabo. Kuri benshi mu kurwana mu bururaruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bibafata nko gupfira ubusa kuko nta nyungu z'igihugu bari kurwanira. Ni mu gihe kandi abandi bagiye babitangaho ingingo zitandukanye, ni mu gihe kandi bivuga ko n'amafaranga yakomeje kugenda agenwa adahabwa aba basirikare. Abari barijejwe umushahara ungana n'ibihumbi 5 by'amadolari, ariko benshi ngo binjiye muri iyi ntambara ntabwo bigeze bayahabwa. Barashinja President Evariste Ndayishimiye kuyigumanira ntayahe aba basoda. Uburundi bwagiye burungika mu mirwano muri ibi bihe bitandukanye, ivyo byatumye abajenerali bamwe batemera ingingo nshasha. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko kuri ubu urugamba rukomeje kugenda rukomera. Amakuru ava mu binyamakuru mpuzamahanga aravuga ko abasirikare bashobora kuba bariko barategura umuhari mushasha urwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nkuko rero bigaragara, hari kugaragara structure invassage, umuhari ushobora kwitwa Front Patriotique de Libération du Burundi FPRB, ukozoba uhuje abahoze mu ngabo bakuwe mu gisirikare ku ngufu canke bafunzwe, bakaba kuri ubu bashobora gufashwa gutorokeshwa. Harimo kandi appui internationali, ibihugu bimwe na bimwe bikaba rero bivuga ko biri gutanga ubufasha bukomeye kuri abasirikare baciye bigumura kugira ngo batangize umutwe wabo wa gisirikare. Hari kandi gahunda ikomeye bafite, bari gutegurwa gukora serire dominante mu gihugu mbere, gukora ibikorwa bya sabotage mu nzira zitumanaho no kubikorwa remezo, hamwe no kurondera ariye mu mpunzi ziri mu bihugu bitandukanye byo muri East Africa. Ibi bikorwa birafise ivyamwa vyinshi nkuko rero bigaragara. Rero bivuga ko ivyo bari gukora byose bigamije gutembagaza ubutegetsi burangajwe imbere na CNDD-FDD. Amakuru atugeraho gutoroka kwa basirikare 8 b'u Burundi mu Burusiya ntikwerekana uguhunga intambara gusa, ni ikimenyetso cyuko mu gisirikare cy'igihugu kiriko haraduka ivyumviro byo kudashyigikira politike y'ukohereza abasirikare mu ntambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni ikimenyetso cyuko igisirikare n'abasirikare baciye mu myimenyerezo ikomeye bashobora kuja ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi. None igihugu cy'u Burundi kikazashobora gute kuba cyarwana n'ibi ngibi? Biravuga ko rero hatangiye gahunda ikomeye ko bahiga hasi no hejuru kugira ngo babafate babate muri yombi babafunge kugira ngo baburizwemo, ariko biravuga ko bamaze kugera mu bindi bice bitandukanye. Kugeza ubu igihugu cy'u Burundi ntaco kirasigura kuri ibi ko biragenda vyibonekeza mu itangazamakuru. Gusa biravuga ko kuri ubu hafashwe ingamba zikomeye, harimo kumenya inshuti z'aba basirikare ndetse bakanamenya imiryango bavukamo, aho bivuga ko abari fite abo mu miryango yabo bari mu gisirikare cy'u Burundi batangiye gutabwa muri yombi, bakaba bari kujyanwa muri documentation kugira ngo batange ibisiguro birabana nuko abangaba baturutse ndetse babasha no gufasha Service National de Renseignement gushakisha
kumenyesha abangaba baciye batoroka kuko bivuga ko bafite umugambi ukomeye wo kuba bateza ibindi bibazo bikomeye FDNB. Ni nuko udusoje banywanyi kuri wowe itushonda sabone kuri imbonesha kuri nshasha kugira ngo ujye uronka amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.